ndabaramukije inshuti zanje mumeze neza. Nje kubabaza akantu kamwe. Umuntu yoba ari ku kigo Nzitonda Aline yahora ariko umwe twatabarije hirya y'ejo agaca ataha. Aline yagiye ambwiye ko ntari ku murongo, murabona ko atashagwaye, sinzi ibyabaye. Mugabo yagiye atabarije abakobwa babiri, uwo muri Ethiopia n'undi wo muri Uganda. Uwo muri Uganda yitwa Bafuna Sala. Ubu twavuganye n'umubose wa kijya kigo yanyemereye kumuha airline ticket, itike y'indege. Hanyuma hari uwundi wo muri Ethiopia navuze kuko yambwiye babiri, mugabo yambarije amazina yiwe namuyobewe. Umuntu yoba ashobora mwe murabizi igituma cije ngaha ni kugira ngo mumfashe. Umuntu yoba azi izina ry'ujya muntu wo muri Ethiopia, ni kuvuga uri aturuka hariya, uri yapfuye ya ava, uwo bazi izina ryiwe anyandikire kuri WhatsApp arimpe. Canke nimba muzi umuntu ari mw'ijya nzu ntuze Nzitonda Aline yahoramwo muri cya kigo, ashobora kumpa izina ry'ujya mukobwa muri Ethiopia, kubera ko uyu muri Uganda ubu tuvugana ntari ku murongo. Mugo navuganye na mwene wabo wo muri Uganda, twariko turavugana twandika. Hanyuma nawe namutumye kuko ujya atari ku murongo ntidushobora kuronka amakuru namwe ku muntu wo muri kijya kigo. Rero bose we nawe tuvuganye nawe ntari hajya, tuvuganye ambaza amazina. Umuntu yo bazi yuko yoba afise izina ry'ujya muntu wo muri Ethiopia, ujya mukobwa muri Ethiopia yorimpa. Canke uwo bazi ukuntu noronka hajya ahantu yomfasha. Canke umuntu ari mu Burundi muri mwebwe mu muryango wa Nzitonda Aline, mushobora mumbarize kuko ntari ku murongo byaratashe. Kandi urumva nibaza ko haba hari ikibazo kumbure cya telefone, ubiye kugwara murazi ko gwaye. Umuntu ashaka kumfasha wese kugira ngo dutabare bana bandi babiri, nukuri mumfashe. Itike ya uwo yitwa ngo Bafuna Sala yoyo mukanyara yimpa. Mugo nashatse ko azimpa ari zibiri, ni y'uwo muri ntuzenya wo muri Ethiopia. Uwo ushobora kuronka amazina yiwe rero mumfashe nivyo. Reka ndeke kuvuga amajambo menshi, kwa register gusaba uwo ushobora kuronka ukuntu ambariza mukuri mumfashe kugira ngo tubafashe. Kuko n'umu Ethiopia nawe nyine ngo aragwaye cyane, twaranavuganye mu by'ukuri nawe nyine yaragwaye. N'usara nawe nyine arafise ikibazo, yarakubiswe, cya kigo ni hatari. Rero umuntu yoronka amakuru ayampe turonke amazina. Shaka amazina gusa, ibisigaye umubose twaganiriye neza yanyemereye kumpa izo tike zibiri, hanyuma batahe. Nabo nyine bagwariyeho kandi bahamaze igihe. Uwo muri Uganda afise ingorane yo mu nda, baramubwiye operation kandi yarakubiswe mu kubita mu nda nyene, ntiyariko aranavuzwa. Uwo muri Ethiopia sinibuka ivyagwaye, mugabo nawe vraiment yarameze nabi cyane. Rero mumfashe nivyo. Murakoze, ndazi kandi ko muca munyandikira. Reka ndabibuse nimero kumbure nayo muzi, arabatayizi nimero yanje. Please 358 46 58 314 guteranya amajana 358 46 58 amajana 314. Mugore reka mvuge buke ngo bamambye ngo ndanyarutsa, niko mvuga jewe, mvuga nyarutsa kubera ko mbafise umwanya mutoya murambabarira. Reka nitonde ndavyiga, ariko ni kuvyiga. Guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Handa ndisha umuzungu. Please 358 46 58 31 314. N'ubwa mbere mvuze indimiro nk'uko, ubundi ni rapura. Kandi bijya gusanzwe suko je mvuga iyo ndiko ndatabariza mwebwe, niho ncanyarutsa kubera ko mba ndiko ndanyaruka kugira ngo nakira abandi bari benshi bariko barandondera mu by'ukuri. Nuko rero hanyuma reka nze ndababwira mw'abantu mwe, iyo mubonye mugiye ku kigo nk'iki, gerageza mukore audio mu gutabariza umuntu. Urungika audio irimo ikintu ushaka kuvuga. Nk'ubu iyo nka Aline Nzitonda Aline asigira ka audio yambwira bagiye katabariza, akabavugamo amazina, mba nshinza kuzumviriza bikanyorohera. Niko ntashobora gusharinga screen ngaha ngo ndabereke ukuntu umubose
boss vraiment yanyemereye mugabo je birananiye kwere. Umenga barampaye ifoto hewe katuraba. Reka ndabereke akabeho ko muri Finland. Murabona aha iyi ni neige canke snow yo muri Finland. Ibiti murabona ukuntu bimeze, hasa neza cyane gose. Ndabikunda ndababwiza ukuri mu abantu, ni ukuri niba ari ikintu nkunda ndakunda snow. Iyi ni neige snow, murabona ingene ibiti bimeze, urabibona mushaka nkwege ndabikwege kanegere she mushaka ndabereke snow nayiyoye. Murabona ngaha murabona iyi ni snow. Murabona hamwe ndayiyoye. Okay, murabe neza. Niko mutayibona neza, aho n'indi kirahunguruka ariko sinzi ko mwoyibona. Ntibikunda ko umuntu ayizuminga kuri, ntibikunda ko umuntu azuminga kuri ariko arafata kamera. Ariko ndabire inzu ziba zambaye neje hejuru, uri hanze n'ingorane, mugo uri mu nzu kubera ko amazu abashushe nta kibazo tugira. Mu nzu reka ndabereke utuntu two mu nzu. Murabona mu nzu amazu yacu aba arimo ikintu kimeze guca. Iki ni ikintu gishusha inzu iyi. Donc inzu zose ziba zirimo ibintu birimo gaze ishusha inzu. No kuvuga aha uraregera uko ukeneye, ukaregera guhera kuri kabiri rimwe snow nyinshi gushika ku bukanye ku bushuhe ukeneye. Aho uraregera inzu kandi biri automatically, nta kibazo na kimwe kirimo. Nuko mu nzu niyo ugomba gukora impuzu zose, nta kibazo kiba kihari, haba hameze neza, ntabwo haba hakanye na gatoya. Mugabo ebana ndabwije ukuri, hanze ntigikunda ntigikunda kabisa. Hanze n'ingorane ikomeye cyane. Yes, okay. Reka rero ndabareka mugo mwabonye hanze reka ndabereke neza kubera ko mukeneye kugira muhabone. Iyi nkiyi neje rero iyi umuntu ashobora no kuyirya. Uruna kuyirya, ushobora no kuyirya vraiment. Murabona ushobora no kuyirya ibimeze kareka. Iyo umuyaga ukubise urayigurura, hera abahanze ngene kiraguruka. Murabibona ndabasamaje ariko ntacyo, nagombye kuyikwega ngo negereze bino biti hano hafi murabe neza, ariko reka ngo mize hamwe mu birabe. No kuvuga ngo ha rero neje iguma ikoroka nk'umuyaga, haza duke hari gihunguruka ari nyinshi, ibiti bikuzura bigasigara bisa uko mubibona. Haje nk'umuyaga bigahunguruka, umuyaga ukubise n'ingorane. So rero Finland ari igihugu ciza cyane, hararyoshe, hameze neza, mugabo harakanye hanze vraiment. Ndababwije ukuri mwa abantu mwe, ibaze nka hanze y'idirisha aho nyene hameze, murahabona nyene hameze. Kuvuga ngo tugaza amadirisha abiri, idirisha rimwe, idirisha rya kabiri, amadirisha abiri. Aha rero imbeho ntishobora kugusanga mu nzu, kirazira. Okay, reka nariko nivugana kandi ntaratsa. Okay, abantu rero mushobora kumfasha kubijanye n'ukuntu tworonka inimero tujya mu kubwo muri Ethiopia, mumfashe kuko ndazi ntiyijanye kuri iki kigo wenyene. Murabazi canke harye usanga muzi uwundi muntu ari hajya, kuko barambiye ko abandi bahari. Muce mumumpa canke abi wabona ari ne mu Burundi mumumbarize ko hari ukuntu noronka contact y'umuntu ari hajya, kugira ngo ubu nyine turonke itike yujya mu Ethiopia nabatahe. Kandi je wari wabimbariye gusa, wari wigwariye disi, ntiwashoboye kumpa amazina yiwe. Murakoze.